Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Sawa. Ni jambo ry'Imana twamye twumva n'ubundi. Nivyo? Mu ndirimbo ryari jambo ry'Imana. Reka dushireko n'uyu murongo hanyuma tubandanye. Ni igitabo cyo muri Yesaya. Yesaya igice cha 60 umurongo wa mbere gushitsa ku murongo wa gatatu havugira ijambo ngo ubwiza bwa Yerusalemu bwo mu gihe cy'iherezo. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza kugukayangana kwawe. Amina. Naya majambo y'Imana, jambo ry'Imana rivuze iki? Haleluya. Rivuze ngo uhaguruka ugire gute? Haguruka ukayangane. Kandi baca bavuga n'irindi jambo, bavuga ngo duhaguruke, uhaguruka ukayangane kuko umuco ugize gute? Ntushobora kukayangana utarasiwe n'umuco. Mani dufashe. Kandi Bibiliya iratubarira ivuze kandi irindi jambo ngo umwiza uzuzura isi. Nukuvuga umwiza niki bakundwa b'Imana bashinga ntahe. Umwiza n'uyu uri kuraza mu isi. Ibi byaha bisigaye bikogwa ibigirankana, abantu bakicana, ubusambanyi, abagabo, ibintu nk'ivyo. Uyo ni umwiza. Uyo ni umwiza uri kuratwikira isi kandi tugabe no mwishengero. Uyo mwiza ntuzohavuza ngo abantu bigane nkuko bavuze, tuze turigana abapagani. Umwiza. Yesu adufashe. Umwiza rero baratubariye uzotwikira isi, ariko batubariye ijambo ryiza. Tweho wewe uhaguruka ugira gute? Dukayangane. N'igihe cyacu cyo gukayangana, ariko ibangaho riri umurikirwa niki? N'umuco. Ntitwigane isi, ahubwo isi kuko tubaye umuco abarigira gute? Itwigana. Baririmbyi ntitwigane isi. Simpiso ni kubibabarira. No! Ntitwigane isi. No mu kuririmba ntitwigane iki? Isi. Tukayangane. Kandi tukayangana ari ku muco turasiye. Abantu benshi hariya mu gitabo cha Yohana igice cha 3 murongo wa 19 niho havuga ngo uku niko gutsindwa n'urubanza kuko umuco waje mu isi abantu bakanga umuco. Uyo muco ninde? Ni Yesu. Abantu banapenda iby'Imana ariko umwiza ngeso mbi ntibashaka kurekura. Nico gituma Bibiliya ngaha yavuze ngo uku niko gutsindwa n'urubanza. Yesu adufashe. Urubanza ruzobaho kuko abantu bariko baranga umuco ukuri, bariko bakurikira ikinyoma ibibi, ariko dukayangane. Kandi ntushobora kuba umuco ngo ukayangane atari Yesu. Bibiliya ivuze ngo Yesu niwe muco. Amina. Ngo umuco wari kuraza mu isi. Uyo muco ni Yesu. Hariya muri Yohana igice cya 1 hariya haravuga ngo Yesu niwe muco wari kuraza mu isi, ariko abantu ntibawakiriye kubera ingeso. Umuco umurika ingeso mbi, ariko abantu ntibakunda, ntibashaka ko ingeso zabo zihinyuka bagakwepa. Ubwo nibwo rubanza. Ariko Bibiliya tweho
itubariye ngo duhaguruke tugire gute? Dukayangane, umuco uboneke. Haleluya. Kandi uwo muco hariya mu cete ca mbere ca Petero ca kabiri niho havuga, hariya niho havuga ijambo ryiza cyane. Cete ca mbere ca Petero kabiri umurongo w'icenda havuga ngo turihanga, tweho turihanga ryatoranijwe, twatoranijwe kugira ngo tugire gute? Dukwize iki? Ishimwe. Dukwize ishimwe ryaduhamagaye, nico twahamagariwe. Murabona ababamye baririmba, ubu n'uburyo bumwe bwo gukwiza iki? Ishimwe. Dukwize ishimwe, minwa ivuge Yesu, ivuge ibya Yesu, ubwo nuko kwiza ishimwe. Kandi ubwo n'uburyo bumwe bwo kugira gute? Mukayangane, dukayangane, dukwize ishimwe, tuvuge ibya Kristo. Ariko kandi ku murongo wa 12 hariya haravuga ngo mugire ingeso nziza mu mahanga. Yesu adufashe tugire ingeso nziza, dukayangane mu ngeso, si mu ndirimbo gusa, ariko n'ingeso. Yesu adufashe. Bibiliya nikitubarira dukayangane, n'igihe cyacu cyo gukayangana. Gerageza dukayangane, ingeso zacu zimurike, abantu babona ingeso nziza muri twe. Kandi ntibishoboka atari Yesu twakiriye muri twe. Namba waramwakiriye, ingeso zawe zizomurika, uzokayangana. Kandi nikindi n'imvugo baturirimbiye ngo umuriro ntuzime. Yesu aduhezage. None rero ijambo ry'Imana niri, sinzi yuko uri kurakayangana. Mbega ibikorwa, ingeso ziriko zirakayangana, ziriko zirerekana uwo Yesu wakiriye ngo umuco, canke uri kutukisha Imana? Sinzi ko no kubarira muri aka kanya, wewe wumva umuco utari muri wewe, wifuza gukayangana, ngo haguruka ukayangana. Urifuza gukayangana, ndushobora gukayangana n'ubusuma, ndushobora gukayangana uri imboregwa, ndushobora gukayangana uri umusambanyi. Oya, banze wakire Yesu, niwe muco, ingeso zihinduke. Twagira dusenge. Dusenge. Nta wumva twosengera atera mu rukuboka ati nanje muri iki gikorane nukuri nanje ndashaka gukayangana, uririmbe nk'abanduku, ariko kandi n'ingeso zawe zibigaragaza. Ariho ntibidutera isoni. Uriho ashira ukuboko hejuru, tumusengere, tubarira Imana ati Imana nguriya ashaka gukayangana muri iki gihe cy'umwijima. Ariho ashira ukuboko hejuru. Yo ngabo Imana irabibonye vrema, nta umufyini urimwa. Imana irabibonye wifuza gukayangana, ntukayangane gusa bito no kuvuga Yesu, no kuvuga ubutumwa ni gukayangana, umuco uboneke. Ndibuka igihe kimwe, reka ndakacishemo. Igihe kimwe ndiko ndasenga ndi ino nyene, hanyuma umuntu umwe ngo arerekwa, turiko durasenga, ngo yambonye mfise idarapo mu gisagara. Niyo iryo darapo niki? Ni ubu buryo bwo gukayangana kujana nde Yesu. Reka dusengera abo, tubasengera. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Yesu yifuza ko duhaguruka dukayangane. Naba bakunzi bariko baradufasha, mukayangane namwe, ngasombe zivemwo, buryarya buhere. Warinzuza mu ngoro y'Imana, ntuhakirira gusa ibindi, ariko n'uyu Yesu umwumve. Haleluya. Namahirwe kuri wewe, ariko wohavurata ukazoherera mu rusengero wumva gusa ufata ibintu, ariko uwo Yesu akazoza kugucira urubanza kandi wama mu rusengero ufata ibintu. Yesu adufashe. Dusenge. Reka dusabe umukozi w'Imana Pasteur asengere bariya vrema
barahagurutse. Nimuhaguruke. Uyu mwanya ni umwanya mwiza cyane wo kwakira Yesu. Abagomba kwakira Yesu nibahagarare tubasengere. Hagarara, uyu ni umwanya. Yesu yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe. Yesu yaje gutabara, dusenga Imana. Haleluya. Haguruka niyo ntumbero. Izi ndirimbo zose mubona urugwaruka abana bacu abana banyu bariko bararirimba nugukwiza ubutumwa kugira ngo tubohe ibisigo tubohe Satani. Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Mwami Yesu, Mana ushobora byose, turakweretse iri jambo ritweretse gukayangana. Abene data bahagaze turabasabiye ngo bagirire imbabazi ibyaha bagendeyemwo Mana, ari ubusuma, ari ubushakanyi, ari ubusambanyi, ari ibinyoma, ari amanyama, ari bya bindi Satani abereka. Turasabye ngo bagirire imbabazi Mana, kuko uri Imana wadukuye mu mwijima udushikana mu muco. Bashikane mu muco Mana, kugira ngo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza egome uzobacira rubi, bazoba baratsindanishirizwe. Rero bagirira imbabazi Mana, iki gikorane kibe gikorane cy'umugisha kandi ukibemwo. Turagushimiye Mana kwa bene data ubahe gukayangana. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbega Imana irakoze. Gira gutya duha Imana icubahiro. Imana irakeneye ko tuva mu mwijima tugakayangana mu izina rya Yesu.